kubera iki abantu cyangwa umugore n'umugabo cyangwa umugabo ashobora gutakaza ubushake cyangwa désir sexuel cyangwa libido. Rero tubabwira ibintu bituma haba ukubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu bubatse, aho uza gusanga umugore abishaka umugabo ntabishake, umugabo akabishaka umugore ntabishake. Tubereka ibintu bitari bikiya bituma umugabo abura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bubakanye, cyangwa umugore akabura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bubakanye. Ikintu ca mbere kibituma, ariko imbere yo kumviriza ico kintu uraba neza ko amaze gukora subscribe, uraba neza ko amaze gukora like kugira ngo ushigikire ino chaîne yacu, ushigikire bino vyigwa vyacu. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi. Ikintu ca mbere gituma umugabo cyangwa umugore atakaza ubushake ni stress chronique. Hariho stress nyine isanzwe, stress twese turayigira, nta muntu kwisa togira stress, ariko mu gihe umuntu agira stress nyinshi gose nyine bitewe n'akazi, uburuhe, iki n'iki, ingorane zo mu muryango, ugasanga umuntu afite stress irenze urugero, ico kiza gutuma haduga ino hormone bitwa cortisol. Cortisol ni hormone itera ama-stress. Rero iyo imaze kuba nyinshi mu mubiri wawe, uza gusanga umuntu afise stress nyinshi, bice bituma gukora ubushake umuntu afise stress, urumva nawe ko ari ibintu bigoye. Gukora imibonano ufise stress cyangwa iyi cortisol yamaze kuduga, uza gusanga umuntu gukora imibonano mpuzabitsina ubushake bwaheze cyangwa bwagabanutse, ku buryo umugabo aza kuba afise stress, cortisol ikaduga. Ni ukuvuga cortisol ni ikintu gituma stress yawe iba nyinshi, cyangwa ni hormone itera stress. Iyo rero iyo yabaye nyinshi mu mubiri, uza gusanga umugabo adashaka gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse adashaka n'ikindi kintu cose c'umunezero. No ku mugore ni nuko nyene, biza gutuma rero umugabo atakaza ubushake, biza gutuma umugore atakaza ubushake. Rero stress bavuze stress, si iyo stress tumenyereye, ariyo stress isanzwe twese turayigira, ariko hariho stress ibirengeje urugero. Rero mu gihe wamaze kugira stress iri chronique cyangwa stress nyinshi gose, biza gutuma utakaza ubushake waba umugabo canke umugore. Ikindi ca kabiri ni fatigue, kuruha gose. Kuruha twese turaruha, nta muntu n'umwe kw'isi ataruha kubera ko twese turakora, ariko hariho umuntu agira uburuhe bwinshi, ndetse habongeye ko na manque du sommeil. Ugasanga umuntu aramara iminsi 2-3, ugasanga umuntu afise itiro ryinshi ry'akaburarugero, cyangwa ugasanga umuntu araruha gose. Rero kuruha gose biza gutuma iyo hormone ituma umuntu akora, iyo hormone bitwa testosterone cyangwa agakaburangingo agakaburamubiri kitwa testosterone ku mugabo kagabanuka. Rero iyo umugabo amaze gutakaza testosterone, uza gusanga gukora imibonano mpuzabitsina atabishaka cyangwa atabushake bwabyo afise. Rero ikindi cya kabiri ni fatigue cyangwa kuruha gose, ndetse no kubura itiro birenze urugero. Ugasanga umugabo ntakiryama bitewe n'akazi, ingorane zo mu muryango, iki n'iki. Ugasanga umugabo aramara iminsi 3 ataryama, umugore aramara iminsi 3 ataryama, ugasanga aryama isaha imwe, amasaha 2. Mu ncamo ko umuntu ategerezwa kuryama amasaha 8 cyangwa amasaha 7 byagoranye. Ugiye munsi y'amasaha 5 ku munsi, aho uri mu ngorane. Umuntu byanse ategerezwa kuryama amasaha 7. Rero mu gihe ugiye munsi y'amasaha 7, dufata 5, 6, 4, 3 ku munsi, aho uba uri muri manque du sommeil cyangwa uba uri mu ngorane y'itiro. Umuntu ategerezwa kuryama guhera ku masaha 7 gushika ku masaha 9 ku munsi, ariko moyenne umuntu akwiye kuryama amasaha 8. Rero mu gihe uryama nk'isaha 1 ku munsi, amasaha 2, urumva ko itiro ryawe ridakwije ibyangombwa, cyangwa uryama gakeya ku munsi. Rero ibyo biza gutuma amahormone cyangwa udukaburangingo twatuma ugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina tugabanuka. Usanga rero gukora imibonano mpuzabitsina muri wewe byaragabanutse. Rero nk'abasoda bari mu ntambara, usanga babaha ibintu bituma ubushake bugabanuka. Ugasanga umugabo kubera bazi ko agiye mu ntambara azomara igihe kinini, baca babaha ibintu birimo pro, canke bakabaha ibintu bituma ubushake bwabo bugabanuka, ku buryo umusoda niyaja mu rugamba atazota urugamba canke atabo bari kumwe ngo agiye kuraba umugore canke abagore. Rero ibintu bituma ubushake bugabanuka birabaho kandi birahari.
rero turiko tubabwira ariko ibintu biza mu muntu bikamutuma ubushake bugabanuka. Twahereye kuri stress, turageze kuri fatigue na manque de sommeil. Ikigira gatatu ni problème dans le couple, aho uza gusanga problème dans le couple ni mu gihe hari ingorane hagati y'umugabo n'umugore, bazose barashwanye baratukanye bafa amatongo, umugore yavyaye ahandi, umugore amuca inyuma, ugasanga muri couple canke umugabo n'umugore bafise ingorane z'iwabo. Urumva ko ngaho uri umugabo kuja gushaka kuryamana n'umugore uzi ko aguca inyuma, mubana urumva ko uza gusanga ubushake bw'uwo mugore canke bw'uwo mugabo aguca inyuma bwagabanutse. Ikindi tuvuga ni certains médicaments, imiti imwe imwe. Iyi miti ya hypertension, imiti y'ama-antidépresseurs ni imiti yego iraza kuvura hypertension, ububabare bwa hypertension canke hypertension yawe igabanuke, uje muri tension nyene iri normal. Gusa iyo miti iza gutuma ubushake bugabanuka ku mugabo canke ku mugore. Rero abantu barwaye ama hypertension barafise imiti banwa, ariko iyo miti iza kubatuma ubushake bugabanuka. Ikindi tuvuga ni certaines maladies, iyi maladi ya maladie cardiovasculaire, ingwara zifata itembera ry'imitsi, ni diabete n'amadepression. Izi ni ingwara zituma umugabo cyangwa umugore batakaza ubushake. Nk'izi diabete ironona udutsi dutwara amaraso. Rero mu gihe udutsi dutwara amaraso twawe turwaye, urumva ko hageze gukora imibonano mpuzabitsina biraza kugorana bitewe n'uko amaraso yawe adatembera neza mu bihimba yirondoka. Nibyo rero twariko turababwira bigera kuri 5 bituma ubushake bugabanuka mu babanyi, umugabo n'umugore. Twahereye kuri stress, twavuze kuruha cane no kubura itiro birenze urugero, twavuze kutumvikana muri couple umugabo n'umugore, twavuze imiti n'imwe abantu bafata ikabatera kugabanuka ubushake. Ikindi twaheje kunizi ingwara zimwe zituma ubushake bugabanuka bitewe n'uko amaraso adatembera neza mu dutsi. Twavuze diabete, turavuga hypertension. Ibyo twagize turabwira. Ukunze ibiganiro byacu kandi kuri subscribe naho utaha.